inyuma yo gusinya ko inyuma yo kuza mu mwaka uheze nako inyuma yo kuza mu mpera z'umwaka uheze w'imikino wa 2023-2024 Vitaro bavuye gutwara igikombe, equipe ya Bumamuru yahejeje Primus League Burundi iri mu bibanza by'umunani, uko equipe ya Bumamuru ubona ko ataburyohe gitanga, baza kuba bahakaza no Gustave yubaka equipe, azana abakinyi bashasha. Gustave asubira kwizeza abanyecibitoki no kubagarukana kubivuga ko bishobora gukunda ko batwara Primus League Burundi nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 2. Equipe iragwana mugabo ku kanyuma equipe nigwa gutwara Primus League Burundi. Byinshi byavuzwe naho yarafise contrat y'imyaka 2. Gustave mu bwumvikane n'uburongozi bwa Bumamuru inyuma y'umwaka umwe gusa asezerewe mu ino projet ya Bumamuru Football Club. Ugusezererwa k'uyu mugabo yitwa Gustave niyo nkuru sindabifatira ku musaruro mubi equipe yitwa Bumamuru yagize uyu mwaka. Rega Bumamuru ntiri mu club yagize umusaruro mubi uyu mwaka. Bivanye niyo yarivuye aho yayisanze ihejeje championnat mu kibanza ca kangahe d'abord cha gatatu nyuma yo kumara igihe kinini mu kibanza ca kabiri natambatamba rimwe na rimwe iza kumviriza uko icambere kimeze, kandi ivyo vyakozwe nande Gustave niyo nkuru ayikuye mu kibanza c'8 ageze muri kimwe ca kabiri ca Coupe du President, akuye mu na equipe ikomeye nka Frambori Centre. Ibaze ko defending champion Miburo Abubakar yavuyemo kuri match ya mbere yari Rukinzo, sivyo? Kandi tunavuge ko Gustave yasezerewe de demi final atsinze Frambori Centre itsindiye kuri Stade Runani, yarayitsinze D1, ariko aza kuba ahura n'ikibazo ko equipe ya mutsinze gutandukana kwa Bumamuru na Gustave sindabifatira ku musaruro muke Gustave yahaye Bumamuru, ariko inyuma ya tapis vert hashobora kuba hari ibindi bintu vyinshi vyahabereye bitumye umugabo yitwa Gustave niyo nkuru asohoka muri equipe yitwa Bumamuru. Uyu munsi umugabo yitwa Gustave niyo nkuru umugabo yari karahuza n'abantu bose bari muri equipe ya Bumamuru ijana ku ijana, sivyo cyane? Kandi tuzi neza ko ibitagenda muri uyu mupira w'iwacu w'amaguru uwa mbere tubanza gutunga ijisho nini? Umumenyereza. Yes. Uyu munsi umufana wowe Edi umuhamagaye nka president wa equipe ya Bumamuru ukamubwira ngo Gustave tutandukanye kubera kataduhaye igikombe, umufana waraza kuvyumva kubwira ngo twari dushaka iki gikombe nage twari tunafise n'inguvu zo gitwara, twari dufise umufana wabona ko byose byari bishoboka. Ariko tubanze turabe apari yo kuvuga ngo ishobora kuba atari n'umusaruro kandi nabo babibona ko atari umusaruro. Burya Bumamuru muri effectif bari bafise yari equipe twari gutuma igikombe cyari cyo cyose imbere mu gihugu bitewe nuko tubona andi ma equipe yarameze. Hari bamwe mu bakinyi Bumamuru yatunze uyu mwaka bayihemukiye, for example babanza Patrick Kanyanga nabande burya Kanyanga banze Patrick ko tumuhagarara ko yayihemukiye kinyingiro zinga oya nakarorero nta kibazo. Erega izo nkino aza kuzikina bitewe n'ico yerekanye muri musi vyo Bumamuru yari yize muri refaze yarabirose. Uyu mukinyi uko yitwaye muri entraînement nivyo bigena uko ari buze gukina. None nimba muri entraînement ubwo buhinga atabwo yerekanye gute Gustave ari gufata umwanya akavuga ngo reka ndamushire muri match nigereze ko nje kwipimira ko biragoye, sivyo? Apart nuwo banza Patrick Kanyanga turiko turavuga hari n'abakinyire umumenyereza afata zo kuvuga ngo kuko atawundi mfise ari buze kumpa ivyo nifuza ja mukine. Hari n'abandi bakinyi wabona ko bafise ibibanza n'ibyo ufashe equipe mugaba batigera bakoreshwa mino equipe, batigeze bakoreshwa. Confrontation ibintu staff technique kutumvikana nabo bakorana gasanga premier coach deuxième coach bigerekwa ku mutwe wa Gustave. None si wabajejwe vestiaire niwe abajejwe vestiaire, ariko twibuke ko harabamwo ikintu cyo kunanizwa Edi bitewe n'icumwe wese ashaka muri ivyo bintu. Rero umufana wumubwiye ngo twashaka Coupe du President kandi yaviriyemo muri demi finale, umva ko uyu munsi Gustave jewe nka Abdul Razak ndamufata nk'umugabo uyu mwaka yatanze ivyo yarafise byose kuri equipe ya Bumamuru.
vyari bishoboka ko ama ekipe nka za Vitaro afata ikibanza ca gatatu, vyarashoboka ko za Flambeau du Centre zimuja imbere, sivyo? Vyarashoboka ko nandi ma ekipe yarameze neza muri vestiaire zabo amuja imbere gusumba uko we na Bumamuru yiwe yari kubaja imbere. Bisigura ngo yatanze ibirenze ivyo yategerezwa gutanga. Niyo mpamvu natanguye mvuga ngo ugutandukana kwabo ni gushingiye ku musaruro wo mu kibuga, ahubwo ugukozanya ko kwagiye kuragaragara ku bantu basa n'abari basangiye akazi na Gustave. Hari ico bivuze cyane muri uku gutandukana kwa Gustave na Bumamuru. Tubanze twibuke dusubire inyuma gato. Ntaho Gustave yasavye ngo naka babaye badahari hari ivyo nzotanga. Yarabitanze. Turabona hari abasohotse. Sivyo? Baragenda. Inyuma yuko batakaje Primus League Burundi, amakuru avaria mu Cibitoki, habaye inama hagati y'uburongozi bwa Bumamuru n'umumenyereza. Muga nimba ntihenze, ahabwo hari inyuma yo gutsindwa na Interestare kuko niho batakaje Primus League bayiva inyuma kopa. Interestare baje kuba aravuga ati uko biri kose ivyo nshaka gupanga nibyo nashaka gukinisha harabanyikira akazi. Uyu n'uyu banza mu mukuremo. Vyanavugwa ko burya Gustave siwe yari kumara saison muri equipe ya Bumamuru Football Club. Haro bamwe bavuga bati reka tumamagare atubwire niki gitumye tuva muri course y'ibikombe encore une fois tunafise performance zibituni muhira. Niho sanga mvuga cyafatwa ingingo yo kwirukana aba naba sivyo? Mugabo acavuga ati reka akazi mukandekere equipe ndayije uko nshaka ko mumfashije mugakuramo abanaba ndabemere kuzogira iki kuzobaha coupe du président. Mbere wanashima Bumamuru avuga ngo prime de match uburongozi bwa Bumamuru prime de match tuyikuvye kabiri iyo twora tubaha kwera demi final gushika final tuzongana twigwiza kabiri. Ibintu kucuvuga ngo tuzanwa Flambeau du Centre equipe yose ifite motivation yayo. Yego. Buya ngo musonga ati wese wora abaneshise final. No kayise motivation gusumbiza Vitaro neza Bumamuru. Sasa abemera ko azoba hande kubri president Gustave niyo nkuru. Mugabo entreta vyaranavugwa ko vesere ya Bumamuru idahagaze neza. Yego. Harimo utuntu two gushihura n'imiti mu burongozi bwa Bumamuru hariho abatavuga batahuriza ko na shwaza z'umumenyereza. Kuko mugani wawe ntare ziritambi Gustave yahaye Bumamuru zo tumuno muri tuvuga ngo Gustave yananiwe kuko tuanza kuraba ashobora kuba we yaduhaye vyose mugabo staff ya Bumamuru yo ikabita itarakora ibyo ateza gutanga. Kuko biranavugwa ko hariho vyinshi byategezwa gukorwa mu neguro z'imigwi ikomeye bikozwe na staff bitakozwe kandi umumenyereza yayibasavye. Ukiyumvira nti uno musi gutandukana na Bumamuru yoba gutandukana kwa Gustave na Bumamuru yoba ari ingingo nziza kuri kazoza no burongoze bwa Bumamuru. Ni wantu tugomba duhagara. Kiraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Gustave n'umumenyereza twabonye ari mu bamaze kugira ijambo mu mupira w'u Burundi, especially mu kubaka ama equipe agiye kurondera ibikombe. Umumenyereza afite niyo experience ko yaraciye hanze y'igihugu yo gufasha kubaka no bakubwira ko offer ari nyinshi hanze y'igihugu ntizobura yo gufasha kubaka iyo club yawe nziza y'uyu munsi no muri kazoza. Twibuke ko n'umumenyereza yaciye mu gwiseruko yego bataneze imyaka 20. Iyo nayo
kikaba iciyongera muri CV yiwe. Bumamuru gutakaza umugabo nka Gustave biraza kubagora kubaho mu minsi ya mbere, ariko ntibiza kugorana cyane by'igihe kirekire bitewe nuko ariko tumaze kubona ama equipe menshi yubatse hano mu Burundi. None Gustave ntagiye uko Mutombora yagiye, sivyo? Gustave agiye uko Mutombora yagiye. Gustave agiye uko abandi bamenyereza nka ba Robert basohotse mu ma equipe yabo. Gustave agiye uko tubona n'abandi bamenyereza nka ba Omar bagomba gusohoka mu ma equipe yabo. Uyu mupira wahi wacu ari ibintu watumenyereje ariko bitari umuco mwiza, bikwiye guhinduka. Niba equipe nka Bumamuru itakaje umumenyereza nka Gustave, bisobanuye ko itagiye kuzana umumenyereza aje kugira gute kwiga. Niba bavuga ngo twari dukeneye kimwe mu bikombe bikinirwa ku butaka bw'u Burundi canke tukabikenera byose, ntibari guce baja kuraba umumenyereza adashobora kubibashika nako aje kwiga ivyo kumenyereza muri equipe ya Bumamuru. Baza kurondera umumenyereza n'imiburibura maze kugira ibice 95% kwijana kuri projet twari bikombe, akayibamwo n'imiburibura. Akaba umumenyereza yakibuze ariko ubona ko ico gikombe yagerageje kukirondera. Ariko nabwo biza gutegwa n'iki? Biza gutegwa nuko bari buze kumwakira muri staff. Eske baza kumwakira bose bumva bamuhurije ko ivyo ari karabasaba bari buri? Ntibiramenyekana gusa hari amakuru avuga ko ino equipe ishobora gusubirana no wayihaye Primus League 2023 yejeje kumwe nawo. Inyuma yo gutandukana na Kiyovu Sport, biravuga ko Gustave bifubusa ari we ashobora kuza gufata ino equipe ya Bumamuru Football Club. Voilà, nivyo nako ndavuga. Nta mumenyereza muto Bumamuru ikeneye. Rega Bumamuru imaze kuba equipe y'igifi kinini. Si kuba equipe ikomeye. Kandi iyo ukomeye ukorana n'abakomeye, ubana n'abakomeye. Abo ukorana nabo, abo ugendana nabo nibo berekana uburiwe canke ushaka kuzoba. Slave Fubusa Gustave niyo nkuru n'amazina umuntu yofata nk'amazina yegeranye cyane mu bushobozi bw'uyu mupira wa hani wacu. Ariko sinemera ko aramutse aje akaba muri condition Gustave abayemo muri Bumamuru muri uyu mwaka w'inkino, nawe ntashobora gutanga ivyo byananiye gutanga Gustave. Burya ngo akanani umugabo n'undi karamunanira Edi. Niba haraho Gustave yakase muri vestiaire agatsitara hatsitwajwe n'umuntu yabiteguye. Erega na Jose nibaze ngo nuko erega nawe agenda ava muri equipe nibaze ngo nuko yavuyemo impunda marembo. We ntivyari sawa ngo nuko aronse offre ngo zikazi hariya. Oya, nawe suko yagiye ngo nuko nyene agiye ngo bamushimye cyane hariya ngo atandukanye na Bumamuru neza. Numugabo nawe yagiye hari utuntu tutameze neza ko navuga nti hari ahantu Gustave ashobora kuba yarakase muri vestiaire akahatsita. Wenda kubwira ino equipe ni equipe ikunda gutandukanya n'abamenyereza canke se kavuge n'abamenyereza ku bintu bijanye na vestiaire. Tanto accrochage na staff technique, tanto accrochage n'abakinyi, tanto accrochage n'abafana. Ko ni equipe usanga buri muntu wese yegira abashaka kugira ijambo muri yo. Nimba rero equipe ari uko yubatse Edi, biragoye kugira ngo tuzobone umumenyereza aze ngo akore mu buryo bwisanzuye. Wewe Edi, nimba uri umuporte parole wa equipe ukumva ko mu byo Gustave canke Joseph Bifusa aje gupanga mu kibuga utegezwa kuza kubigiramwe uruhara canke ijambo, biragoye. Ukumva ko nimba witwa vice president wa equipe canke trésorier wa equipe uza kwicara hariya muri vestiaire ukamenya ngo mu byo aza gupanga kuri tapis vert ndaza kugira uruhara rungano kumenya ko result iri kuramusaba atazaza kuguha. Nikimenya amenya porte parole president Tonda muri atelier za entraînement ninde. Ariko mumenyereza bahari niwe abafasha gutegura ivyo bazokwaplika muri match. Ibaze nimba kubwiye ngo napanze 11 yanje igizwe n'ubusatirizi bwa Patrick, Edi n'abahizi,
ariko mu minota 30 mbere yuko match itangura ukumva ngo nkeneye Edi, Patrick na Abdul araza kuguha umusaruro wari umwitezeko. Bisigura ko wononye ivyo we yateguye nk'umumenyereza kuri tapi vert, kandi mentalement hari ikintu wononye kuri we, no mu mwanya wo kuza gutegura abakinyi mu mutwe hari message ataza kubaha. Hari message yari yabageneye bitewe nuko yabateguye kuza kuja mu kibuga, ariko biza gusaba kwihinduka bitewe n'abagiye mu kibuga mu buryo watategekanije. Ivyo vyo nta kibazo, kuko siwe wenyene bishobora kuba bibaye ko nabonye ari utuntu dukunda kuba ama equipe menshi atandukanye. Mu minota isigaye shiramo naka mukuri mu batangura hakine naka, utwo twama twatubonye ku ma equipe hano iwacu. Ariko ibi turiko turavuga uyu munsi kuri Bumamuru bishingiye kuri ubu burongozi bwayo, kuri ubu burongozi bwa staff yayo, staff dirigeant et technique zose. None staff dirigeant ntimuzanye Gustave mumubwira ngo dushaka gutwara igikombe, udusaba iki? Ndabasaba ibi nibi, sivyo? Burya abo Gustave yashaka gukorana nawe nabo kuri tapi vert nabo bakoranye uyu mwaka. Inyishu ni oya. Abo Gustave niyo nkuru yifuza gukorana nabo kuri tapi vert muri staff technique sibo bakoranye ijana kwijana. Ariko wumve ko equipe yayihaye ikibanza ca gatatu, akoranye na babandi bamuhaye ngo korana naba, sivyo? Wumve ko ijana kwijana mu musaruro yabonye equipe ya Bumamuru hari abandi bantu babigizemo uruhara bitandukanye n'uruhara Gustave yagize. Rero ubuzima bwa equipe ya Bumamuru next season buraza kuba bushingiye ku vyifuzo n'ivyiyumviro vy'uburongozi bwa equipe ya Bumamuru, ariko n'uburenganzira bungana gute kumumenyereza za kuba hari mu kwihitiramwe abo bakorana, sivyo? Bimwe twabona kuri Robin Amorim akabwira ngo genders ariko nzanana nabi wanje bose, sangwa Patrick ati ndaza kumenyereza equipe nationale ariko abo turi buze gukorana ndabizanira. Naka ndahasanze mbona batujuje ivyo nsaba kugira ngo tuba ivyo hano muri Primus League Burundi umupira w'amaguru wa hano iwacu biragoye ko equipe y'isavye byose iguha, kuko nk'amenyereza ba Gustave ba Jostre n'abandi bose aba baraciye muri projet standard mbera kubaza. Reka ndabireke. Ine equipe ya Bumamuru, ino equipe ya Bumamuru erega uranayizi ko arayibaya, iri mu migwi, uranayizi iri mu migwi itabuze uburyo bwo kuja kwandira umukinyi wese, umukinyi n'umugabo wese muri Primus League Burundi. President Eric yabayeho ari umurongozi wayo, uno munsi ari muri mu nama mpanuzwa jambo y'iyo equipe, kandi ari mu bantu batanga uburyo banafasha ino equipe. Ukacura n'abandi bari kumwe. Bumamuru gutanga miliyoni 30 ku mukinyi sezo zibiri ni ibintu bisanzwe iwabo, vyoroshe cyane. Mugabe ikibazo gihari kumenya ngo mbega uno mukinyi arayakwiye, canke se kumenya ngo uti ni bande bakwiye kuza gukorana natwe kugira ngo ni muri buri tuze turonka umukinyi mwiza, tuze turonka equipe ifise squad project nziza. Jose Munyaci bitoki hari n'abandi hajya bukana na Jose abanyaci bitoki nyene bumpira bawutahura. Ariko ikibazo gihari politike y'inyubako za Bumamuru niyo kenshi yamituma buri mwaka equipe itagira stability. Ni equipe ifise ubwo buryo abanyaci bitoki bo baterekeye equipe hajya nziza. Nize equipe abafana bashobora kwifatira equipe amezi 3 bayigaburira. Yagiye muri crise equipe ikagaburirwa n'abafana bayo amezi 3, abafana bagace gato bi Uganda gusa.
iyo ni Bumamuru iri mu migwi mu gihe imeze neza ishobora mu rukino rukomesha kwinjiza miliyoni 25-30 mu rukino rumwe. Stade Urunani Kabanto iri mu migwi afisa ahantu henshi ava amafaranga. Iri mu migwi imaze gusohokera Burundi inshuro zibiri. Iri mu migwi no musigiye kuri konti yabo wosanga amafaranga menshi. Akwiye kuba ku mugwi wo kugwanira Primus League Burundi wanashima. Ukaba ukaronka elema zibiri satu. Rafopasi ntiyabikubwiye bahizi. No Bumamuru niba kipe muri Primus League Burundi imaze guhereza kipe national abakinyi barenze 3-4. Nimba kipe Shasire yakinyeko yamvuga yakinyemwo nimba haragezaho mu biro kwa Bumamuru hinjira wa Bedi na Pichu. Nimba umukinya va yakiniye muri championnat za Israel n'ahandi aje guca muri equipe Bumamuru makoma kisanga muri equipe nationale. Nimba equipe no muzi ishobora kuronka mere bitera kiri muto n'amahirwe menshi ugasanga equipe ishaka kuronka imvango revelation dorane uno mwaka ni ikide munsi Bumamuru yobora kugira ngo yitwe equipe ifite stability ifite no musaruro mwiza. Nivyo mbi nakubwira si umusaruro mubi utumye Gustave yirukana mugabo n'uyu Jostre bivuga ko ku makuru Jean Fise imvango yizegwa naho hariho abantu nimusure kwizera ama page nabonye ari page yitwa ngo ni Bumamuru FC official bamaze gushyaho post ngo Gustave ngo niwagiye kwimenyereza nako Jostre ngo niwagiye kwimenyereza ku makuru Fise yabegere Jostre ifo busabwa ati biganiro tubirimo mugabo nta nkuru nta bwumvikane buri officiel buraba hari ivyo mumenyereza hari ivyo Jostre gisaba Bumamuru bacigako mugabo biganiro birahari niwe nimero ya mbere Mumenyereza warashema na nimero ya kabiri mu biro kwa Bumamuru nta nimero ya kabiri ngo mbega Joseph byansazo uzandi oya nimero ya mbere inahari iri gukorerwa ko ni Joseph kuko si yuno munsi niyo kuva batakaje Primus League Burundi nabikubwiye hace batangura kumwiyumvira Gustave gahunda kwari kumusora mugabaza kuvuga toya reka umara umwaka avuga ati ko biri kose banza mondeke je bari batumye ngira ibihe bibi naba ko mubankuriye muri kandabe ku budi president kandi yatwara ku budi president ariko baje gusova umwaka we yako baje gusova umwaka we meme warashima akanonka n'amahirwe yo kugira icyo gutwara ibyo bikombe rero ku makuru Jean Fils nuko ntabwo biri officiel ko Jostre Fubusa ari wazomenyereza Bumamuru mugabo ibiganiro biri ngo biri ahantu heza mbega kuvuga ngo biri kuri dans une bonne étape ejo canke igihe ejo ushaka kumvikana ubwo bita Jostre Fubusa akazahugira iki akabumenyereza mukuru wa Bumamuru Football Club muga kibazo kigaruka haje Jostre Fubusa yirukanwe muri Bumamuru hinjira Michel tuhabonye yaravuye muri Interstar Jostre contrari yeze nibyo kuko yarasinye amezi 6 ayifasha gutwara Primus League Burundi anashikana mu rukino wa nyuma wa Coupe du President batsindwa na Aigle Noir baba batandukanye nabo binjiza Michel tuhabonye wumvise ikibazo yo kiri kwa Bumamuru n'ubu Jostre ni wagarutse eske Jostre we umwaka ukurikira kuri equipe ya Bumamuru biza kuba n'ubundi hari ibintu umuntu atabona neza uko bari buze kubamo biraza kudusaba kurindira turabe niba ari Jostre canke ari ubundi muntu wari we wese uko biri buze kugenda kose Edi ikibazo kirahari muri equipe ya Bumamuru nimba kumwirukana canke ari gutandukana mu bwumvikane bishingiye ku kuba hari umusaruro utari mwiza aya ma equipe yose canke iyi equipe niyo mumenyereza bavuga ko bishobora kuba bihari oya birahari reka ndanakwereka igituma unabibone ko bihari urabona uyu muntu twari ko turayaga
urabibona mubegereye uno mumenyereza Joseph Bipfubusa ibiganiro birahari ariko birashoboka mugabo no munsi nta kintu kiri officiel kiragira iki kiraboneka kandi uko biri kose nimba Bumamuru bona abikoze ubu byo babimeze neza kuko cyonzi hano staff zirahinduka bamuna tigera ava muri Bumamuru muri staff technique ni Gove kandi sinibaza mu gihe Gove cyangwa Leverier Sabushimike mu gihe wenyene atoba afise izindi gahunda n'izindi plan ziwiwe uko biri kose nanyasha kuma mwino staff nuko bimeze Edi kujya aya maklub ya hano wacu biragoye utarumva ko umumenyereza umuha uburenganzira bwo kugena abo yifuza ko bakorana ni umumenyereza afise profile irenze ni mwiza nivyo nahereye ko mvuga ngo uzi ko ari umwe mu bamenyereza nimba atari hajya ari mu bamenyereza amaze kubatwara ibikombe byose bikinirwa mu Burundi mu mwaka umwe ari kumwe na Grenoir tunabibutse ko uyu muri CV yiwe hariko yanacikanye Uburundi muri kane y'abatarenze imyaka 20 sivyo yego anafise rero Primus League na Bumamuru nyine umunyechi bitoki no mumenyereza kabisa ari serie mu kazi kiwiwe hariho reka tubirindire ibiganiro biracahari nako ibiganiro birahari mugabo nta kiraba officiel reka turinde turabe mbega Joseph Bipfubusa na Bumamuru bizogenda he hanyuma nike kazoza kuri uno mugabo bita Joseph Bipfubusa nuko Bumamuru rero na Gustave ntibakiriko mubwo imigwi myinshi rero ikeneye abamenyereza itangura yumviye kuno mugabo witwa Gustave no mumenyereza mwiza umumenyereza mwiza Edi umumenyereza yatweretse ko ari ikintu ashobora gukora mbere y'aba bagabo bandi bahanganiye amasoko yo kurondera ibikombe hano muri Primus League Burundi umumenyereza yatweretse ko afise byinshi yokora byinshi yotanga mu gihe club yo bimubaniye umumenyereza yatweretse ko ashobora kubana n'abakinyi bakuze bagatanga umusaruro agashobora kubana n'abakinyi bato akabategurira kuzotwara ibikombe ni wa mumenyereza dushobora gusanga mu bushobozi burenze bumwe kuri club yifuza umusaruro mu mpande zitandukanye haba mu kurondera umusaruro ku bakinyi bakiri bato no kurondera umusaruro ku bakinyi bakuze ibyo byose n'umugabo ashobora kubitanga gisigaye no kwirindira tukaza kuraba ngo ni equipe iza kubibayeho gute mu gihe adahari ni equipe iza kubibayeho gute mu gihe iza kubirikira korana n'undi mugabo atariwe ariko dusa n'abamaze kubimenyera hano muri championnat y'iwacu niko bigenda ariko kandi we Gustave niyo nkuru araza kwerekeza ikindi kibazo cyakiza gukurikira eske hari amaklub ari bumwe ni menshi araja uko biri kose n'amakuru ko uno mugabo hari izindi offer afise hanze y'igihugu ubwo azogira iki azozipeza sivyo katurindire na makore kuvugwa rero muri equipe ya Bumamuru Football Club ndetse na Joseph Bipfubusa sivyo harafise nakazi ko kuraba amakontra y'abakinyi uko biri kose niko bica bigenda afise akazi ko kuraba amakontra y'abakinyi kuko abakinyi benshi bari kurangiza amakontra muri equipe ya Bumamuru Football Club